Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana kugubwa neza no kuranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Mbaye ikaze muri kino kiganiro cacu igitondo gishasha muteramanyemwo na jewe Imana irambona nkaba ari jewe nkunze kukibatunganiriza kandi nkongera nkakibashikiriza. None rero ndafise amajambo ngomba ko dusangira abonekana navuga ngo mu gitabo ca Yakobo ni igice ca mbere dusome mu murongo wa 19 n'umurongo wa 20. Twumva ayo majambo ahari tuyasangire atubere impamba y'umunsi, atubere ijambo ryo kuzirikanako. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo idini nyakuri. Ivyo murabizi bene data nkunda. Yamara umuntu wese niyihutire kumva, atebe kuvuga, atebe kuraka. Kuko uburake bw'umuntu budakora ivyo kugororoka kw'Imana. Imana yacu nidutabare bakunzi ba kino kiganiro. Nta n'amajambo murumva ko atari na menshi kandi arasobanutse arumvikana. Ngomba ko dukura muri ijambo ry'uko umuntu akwiye kwihutira kumva mugabo agateba kwishura. Umuntu adakwiye kwihutira kwishura canke se gushavura. Murabizi yuko gukontorora ishavu ntikiba ikintu coroshe ku bantu mbere navuga ngo benshi, uretse ko nyene ko hari habo usanga afise amatampera amakumbure agerageza kubafasha kumetriza ishavu. Ngaha rero aya majambo dusomye ni Yakobo nawe mu mpanuro ariko aratanga ku bantu bipfuza kuba mw'idini nyakuri. Nkaho muyandi majambo novuga ngo ibi ni bimwe mu bintu biranga, ni bimwe mu bigize vyangombwa biranga abantu bari mw'idini nyakuri. Idini nyakuri nirihe? Nirimeze uko Imana igomba. Si idini novuga ngo mu buryo bw'inyubako, mu buryo bwa novuga ngo bw'urusengero, ahantu abantu basenga mu buryo bw'ikibanza, ariko ni mu buryo novuga ngo bw'imyizerere, bwa doctrine, bw'inyigisho, ukuntu inyigisho zimeze umuntu yakurikiye yizera. Imana yacu nihimbazwe. Rero ngaha twumvise ngo umuntu wese niyihutire kumva, atebe kuvuga, atebe kuraka. Ngo kubera iki? Kuko uburake bw'umuntu ngo budakora ivyo kugororoka kw'Imana. Imana yacu nidutabare. Rero aya majambo nibaza yuko uyiravyemwo urashobora kubona nawe aho uherereye. Ariko aratwereka ivyo tudakwiye novuga ngo kwihutamwo, ivyo tudakwiye novuga ngo gukora, ivyo tudakwiye novuga ngo kwemerera guha ikibanza. Mugabo kandi ariko aratubwira n'ibyo dukwiye guha ikibanza. Ngaha twumvise rero ngo umuntu akwiye kwihutira kumva, umuntu akwiye kuba novuga ngo ntabe igipfamatwi, ntabe intumva. Ariko mugabo kandi inyuma yo kumva ibyo abwiwe, inyuma yo kumva ibivuzwe, umuntu ari mw'idini nyakuri, idini Imana ikunda, Imana yemera, Imana ishaka, akwiye kuba umuntu arangwa no kutihutira kwishura, no kutihutira kuvuga. Amakomantere muri kino gihe bivanye n'amapost baba bapostinze za Facebook, za za amahandi marezo sosio atandukanye, za TikTok n'ahandi kumbure na za Twitter canke sizo yo bitangwa ni X, usanga abantu bariko baratukana mu makomantere, ugasanga abantu bariko barabwirana nabi. Hari n'abafata umwanya bagatukuba yapostinze ivyo bintu, akamutuka ibitusi novuga ngo vya bindi kera twavuga ngo ni ivy'abungere. Ugasanga abantu ntibashobora no kubona basi ko uyo muntu yabigize nibigira nkana kugira ngo kumbure poste yiwe bayireagisse, kuko kubera ko iyo abantu bareagissa kuri poste yawe bagakomanta peu importe ko bagutuka canke se bagushigikira, ariko mugabo abantu bakagwira bakomanta, bagira amakomantere, bitume yo post igira novuga ngo ihitinga, ikaduza ama statistique, kumbure mvuge ngo ikinjiza nyene kuyipostinga. Rero hari ababigira muri ubwo buryo, ugaca usanga abantu rero bariko bihutira kwishurana, bariko baratukanira hariya mu makomantere. Hari n'abandi murambona usanga bavuga ngo ngo jewe ngo reka ngo nitorera agatebe ngo mbendara mu makomantere, ngo nta wundi muntu yobekerera abakomantere nka jewe.
Imana yacu nidutabara. Abantu rero barakarirwa cyane no kwihutira kuvuga, no kwihutira gushavura, no kwihutira novuga ngo kuheyajisa, ariko ijambo ry'Imana ridusaba ngo twihute kumva. Mu yandi majambo, twumve vyoroshe, twumve mu buryo bwihuta, ariko mugabo kuvuga hari nambere havuga ngo umuntu abanze ngo ahindukize ururimi ngo incuro 7 imbere yo kuvuga, imbere yo gusohora ijambo. Kubera iki? Irirenze umunwa riba rirenze impinga. Kubw'iyo mpamvu rero umuntu ntakwiye kuba mu bantu bicuza kubera yuko bavuze ibitari bikwiye kuvuga. Hari igihe bishika umuntu ugasanga yavuze ibitari bikwiye kuvugwa, ugasanga yahurudutse, ugasanga novuga ngo yimeneye agatabi, yiseseye agatabi niko abandi bavuga, canke se yamenye ibanga. Imana yacu nidutabara. Ugasanga rero mu nyuma yamaze kubivuga, yamaze kumwiyaka, asigaye araregreta, iyo menya simba navuze ibi nibi. Nahora numva nk'ababa baborewe, iyo babwiwe amajambo bavuze igihe bari baborewe, zimaze kubava ko zijya nzoga, usanga hariho abamaramara, akumva ko ataco yambariye mu bantu, akumva ko asigaye ari igihemu, ari kimaramare, akumva yuko nyine ari vyane bavuga ngo inzoga ngo ni nkura mu mubindi, nanjye ndagukure mu bashinga, nanjye ndagukure mu bagabo, ndagukure mu bantu. Imana yacu nidutabara. None rero nino mpanuro narinzanwe no gusangira nawe mukunzi wa kino kiganiro igitondo gishasha, aho wirigwa, aho ugorobeza, mu muryango, mubo mukorana, mubo mwigana, mubo muhura mu mayira, muri mwisite, mu quartier, mubo muhurira kwibombo, mubo muhurira muri alimentation, mu isoko n'ahandi, hirya none mu buzima bwacu bwa misi yose, cyangwa no mu buzima bwacu bwa misi yose. Mu by'ukuri havugwa byinshi, twumva byinshi, ariko mugabo ukwiye kwitondera ibyo uvuga, kuko hari igihe usanga ibyo wumvise biguteye uburake. Ngaho twumvise ngo kuko uburake bw'umuntu budakora ibyo kugororoka kw'Imana. Imana yacu nidutabara. Byerekana yuko rero umuntu inyuma yo kumva ashobora guca ashavura. Ubundi yavuze ngo numva mfise ishavu ngo ryogurura indege. Ugasanga nyine umuntu afise ishavu, ngira ngo ibyo afise byose biri hafi byose akamenagura. Narigeze kuyabwira mu biganiro vyarenganye, hariho umugabo umwe iyo nakuriye iwacu, iyo yashavuye yaca afata imbuga itagacumita mu kiganza, amaraso agaseseka. Muri ico gihe ngo agaca yumva bya bisirane vyiwe, bya bisigo vy'ishavu biri muri we, akumva biragabanije amakari, kubera haba ari nkaho umengo amaraso aravuye. Ni ukuvuga wa muntu yamushavye ni nkaho yaba yumva ko umugara amucumise, kurumva yari amaze kuja mu gasho kenshi yacumise abantu. Yari umuyangayanga uyo muntu, mushwanye yaca hitana imbugita, agaca yicumita mu gishingo cyo kugucumita. Imana yacu nidutabara. Rero ishavu rikoresha byinshi, ryosha umuntu kwica uwiwe. Imana yacu nidutabara. Ishavu ni sesa nkuyoze, uburake ni sesa nkuyoze, kandi ibyo byose bikwegwa n'ibyo twumva canke tubonesha amaso yacu. Kubw'iyo mpamvu rero ngo ishavu, uburake ngo ntibukoresha umuntu ibyo kugororoka kw'Imana. Niyo mpamvu rero dukwiye kwiyubara cyane, kwirinda cyane. Igihe cyose hari ikintu twumva kigomba gutuma novuga ngo amarangamutima yacu ahaguruka, ikintu cyose kiba kigomba gutuma twumva umenga ishavu ryovyuka, dukwiye kwibuka no majambo yuko uburake budakoresha umuntu ibyo kugororoka kw'Imana. Rero umuntu akwiye kwitonda, agasenga Imana. Iyo kameremere y'umubiri, iyo kameremere y'ishavu, iyo kameremere yo kumva, ugaca ugomba kugira tiktak, ugaca ugomba kugira ingere ku yindi, kimwe ku kindi. Iyo kameremere umuntu akayigwanya, agasenga Imana, agashiraho des mesures kugira ngo yirinde, yiyubare. Imana yacu nidutabare. Hari abandi nabonye igihe cyose agomba kuvuga atwawe n'agashavu, akibuka yuko agomba kuvuga ibintu ahantu atariho, cyangwa se ku muntu novuga ngo w'umwubaho ashobora guca muhana, ugasanga aciye afata ku munwa agaca
agira yifata ku munwa kugira ngo atangire ntahave avuga. Imana yacu nidutabara, kandi umuntu abigeneje gutyo bica bikunda, kuko ukuboko kuri ku munwa akazibira umunwa uca yumva yuko agatima kamwe kamubwiye ngo vuga, akandi agatima nawe ati reka rekera ngaho. Imana yacu nidutabara. Ano majambo rero sindabatebere, sinzi wewe kameremere yawe ingene imeze, sinzi ingene witwara, ariko birashoboka hamwe wokwiraba neza ukisuzuma, birashoboka yuko wosanga nawe uri umuntu akarigwa no kwishura, atagomba kugahiranwa, atagomba yuko novuga ngo bamurenganya hanyuma ngo avyihoze, atagomba yuko hari umuntu yomuvuga ngo ntamusubize. Imana yacu nidutabare rero, sangwa tugomba gukora ivy'ukugororoka kw'Imana nk'abantu bari mu idini nyakuri, nk'abakizwa, nk'abakristo. Dukwiye gutsinda ishavu, tukirinda cyane kugira ngo twihutire kumva, ariko dutebe kuvuga, dutebe kwishura, dutebe no kuraka turakajwe n'ibyo twumvise cyangwa twabwiwe. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro Igitondo Gishasha. Mbego none uravye usanga uri mu mugwi uyuhe w'abantu bigora kwikontorora, bigora kwimetriza, canke uri mu bantu wewe nta ngorane, uri umuntu w'umupole, uri umuntu novuga ngo atuje, atekanye, atekereje, ashobora kwimetriza, ashobora kwikontorora, ashobora gutsinda ishavu. Hamwe wosanga utari mu mugwi w'abantu bashobora gutsinda ishavu, hamwe wosanga uri mu bantu ijambo rimwe barigereka ko ayandi majambo angahe, nagomba ngo cubwira Imana, Mana bihora bingora jewe kwikontorora, bihora bingora jewe muransanga natwawe n'agashavu, mbabarire, amaraso yawe mboneke ko, hanyuma unshoboze kubaho nesha nkatsinda ishavu, kandi bica bikunda, bica bigenda neza. Nabahirwe abantu bihutira kumva mugabo bagateba kuvuga, bagateba kwishura, bakitondera mu yandi majambo, ivyo bishura bakavyishura babanje gushishoza neza, bakabona yuko atangaruka mbi biza gukwega. Abo bantu n'abahirwe, kuko iyo kameremere iri muri bo ni kameremere ikomoka ku Mana, ibakoresha ivy'ukugororoka. Ariko mugabo ni abahombe, umuntu yumvise nawe acavuga ati nanjye reka nshiremwo, bongaya. Urabona kuva aho vyakabereye nikera. Abo bantu n'abahombe. Imana yacu nidutabara rero. Imana ntigomba yuko tuba abahombe, igomba ko tuba abahirwe. Muze rero duharanire kuba mu mugwi w'abantu bagerageza kwirinda cyane ikintu cyose cotuma bagira ntibatwagwa n'agashavu, bakihutira kwishura. Imana yacu nidutabara. None hano kino kiganiro kigomba kigarukire, tuzosubira mu kiganiro Igitondo Gishasha c'ubutaha. Dusenga Imana. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise, kandi arimwe impanuro nziza tubwiye yuko dukwiye kwihutira kumva, ariko mugabo tugateba kwishura, kandi tugateba gushavura kuraka. Umuntu wese asanze rino jambo rimutsinda, akaba avuze ngo Mana aha hantu ndumutsindwa, kandi nanje nipfuza kuba muri iri dini nyakuri ry'abantu bataganzwa na kameremere k'umubiri, ahubwo abantu bikontorora, bimetriza, bashobora kugenzura ingeso zabo n'imvugo zabo, kugira ngo ntibahave basanga bakoze ibitari ivy'ukugororoka kw'Imana. Umuntu asenze gutyo, umugirire neza, umugwize kw'imbabazi, maze umushoboze kuguma muri uno mugwi w'abantu twise ngo ni abahirwe kubwa rino jambo. Rakoze ivyo ugomba vyose bishishikare kuba mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, no tubisabye tuvyizeye, amen.